turaciye bugufi imbere y'Imana. Imana ni niniya, Imana iraturuta, Imana irahambaye, ntiyari kureka amatanga y'Imana ariko kure Imana ituruta turemeye. Ndabaza none ndamuvuga kwiki bataco wambariye kwari umwizigirwa, ndakuvuga kwari umwizigirwa, ndabihereye kuki? Mpemu araza arambarira ngo namwakiriye mu mutima wiwe nta kimwagiriza. N'iryo jambo rero numvise ngo muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, injira mu munezero wa shobuja. Arinjiye, ntazogaruka kugorwa muri iyi si, ntazogaruka muri iyi mibabaro.
imyambaro yera yera yarayikoreye nimumwambike imyambaro yaravuze ubutumwa arihangana none ko ashitse nimumwambike imyambaro yera yera yarayikoreye nimumwambike imyambaro mwambike imyambaro yera yera yarayikoreye nimumwambike imyambaro mwambike imyambaro yera yera yarayikoreye nimumwambike imyambaro Ingo twese hamwe amajana abiri na cumi na rimwe abarongo b'indirimbo y'ishengero baze turirimbe amajana abiri na cumi na rimwe. hasubire korale Mutsinda na korale y'abanyeshuri ba Bibiliya Ikirenga. Amen.
hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Kuko ibikorwa byabo bigenda bibakurikiye. Umwungere wa mbere ashikira hano yakire abashitsi bavuye hirya no hino baje guherekeza umukozi w'Imana. Mwami Yesu, mwana w'Imana, turagushimiye kuko ari watanguje igikorwa mu isi uhereye ca gihe ca kera watoranye intumwa. Barakoze mu gihe cabo baraheza, ijuru rirabakubitira sari, riremera igikorwa cabo. Nico gituma n'uyu munsi bakivuga naho batakiri mu mubiri. Barakoze ubutumwa bwiza burashika no mu Burundi. Guhera mu 1935 abo wahagurukije muri iki gihugu barakoze mu gihe cabo barashikiriza abandi, kandi barabaye abizigirwa. None ijambo riracavugwa mu misozi yose yo muri iki gihugu. None rero mwami, turi hano turaherekeje umukozi wawe yakoze mu myaka yiwe, none yatogeje ahashikije, warahashimye. Ishengero ririho asize ibihumbi yavyaje ubutumwa. None turagushimiye uyu munsi turi hano, uyu munsi turiko turibuka ivy'ijuru, uyu munsi turiko turibuka ko dukorera ijuru, tudakorera ivyo mw'isi, ariko dukorera impembo ya hano iwacu. Urakoze, ibikorwa vyose bibe hagati muri vyo, kandi uri muri vyo, kuko ubu ni ubutumwa bwiza kuri twese tukiriho, mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Tuzuririmbira mw'ijuru indirimbo z'abahiriwe, ntituzongera kubabara, tuzoba dushize amarira. Uteiteka uyu munsi mukuru turabahaye kaze mu izina ryande Imana nibahezagire. Nuko tugomba duhe kaze bwa mbere abantu baje kudufasha uyu munsi mukuru baduteye iteka. N'ishengero dukubitanga mu pastor wa mbere w'ishengero ry'Ingozi mu gashikanwa ahaguruke nabo byagendanye, tubahe ikaze mu izina rya Yesu. N'uyu Yesu nahabwe icyubahiro, turamuhaye ikaze mu izina rya Yesu. Agire gute? Hanyuma turasubira n'umupastori wa kabiri w'Igitega, naho byaba byagendanye bahaguruke tubahe ikaze, mwatubwire neza cyane. Yesu nashimye. Nguyu hamwe n'umukozi w'Imana harya baduteye iteka, mbega turabahe ikaze mu izina rya Imana. Igire gute? Hanyuma turafise kandi umupastori wa kabiri w'ishengero ryo mu kagari Muyinga,
nawe aze tumurekaze mu izina rya Yesu. Abo byagendanye bahaguruke, ngaho byagendanye mbega turabahe kaze mu izina rya nde. Imana igiye gute? Ntakoze kudutera iteka. Hanyuma kandi turabona hari umuntu mu bungere w'Ubujumbura nawe yaje kudutera iteka, ahaguruke tumuramutse mu izina rya Yesu. Tangure kumugarama mugarama basebe bakabiri kumugarama nabo byagendanye bose bahaguruke. Nuko murabona n'abatari bakeyi, mbega Imana nigirite, Imana ibahezagire, mwakoze kudutera iteka. Hanyuma rero mu bakozi b'Imana y'Ubujumbura n'abahaguruke tumuhe ikaze mu izina rya Yesu. N'uyu nabo byagendanye bahagurutse, mbega turabaha ikaze mu izina rya nde. Imana igiye gute? Murakoze cyane. Hanyuma twabonye kandi umwe mu bakozi b'Imana mu Kayanza, nawe nyene tugomba tumuhe ikaze. Hanyuma abo byagendanye nabo nyene bahaguruke. Muramubona n'uyu, mbega turabaha ikaze mu izina rya nde. Imana igiye gute? Imana ibahezagire. Nuko n'abandi rero mwavuye hirya no hino, twavuze bajya dukorana no mu mashengero, ariko hari abandi batari bakeyi mwaje, turabaha ikaze mwese muri iki gikorwa cy'ijuru, ijuru ryemera. Yesu nashimwe. Nuko rero twese uko tungana turaciye bugufi imbere y'Imana, turaciye bugufi imbere y'Imana. Imana ni niniya, Imana iraturuta, Imana irahambaye, ntiyari kureka amatanga y'Imana ariko kure. Imana ituruta turemeye, turinda kubyemera. Hanyuma ijambo ridushobora kuvuga ni rimwe gusa, mu Byahishuwe Yohana igice cya 14 n'umurongo muzi neza. Byahishuwe Yohana igice cya 14 ku murongo wa 13. Dusome, turanyarutsa abaja kure, turanyarutsa ntitubatevya ko tubizi ko muza kuja kure. Igice cya 14 Byahishuwe umurongo wa 13 niyo agira ngo numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira riti, andika uduhere none ahirwa abapfa bapfiriye kandi muhema aravuga ati, egome ngo baruhuke ubutare bwabo, ibikorwa byabo bijyana nabo bibakubikiye. Haleluya. Muhema aremeza ngo iki? Muhema avuga ngo iki? Ijuru ryaravuze. Umukozi w'Imana Yohana arabarimo n'abyandika, iramubwira uti, andika utubereye none hahirwa umuntu apfa apfiriye cyane cyane umuntu yitanze gukorera Imana. Uyu mukozi w'Imana yakoreye Imana
igihe kirekire mu ishengero kandi yabaye uw'ikimazi mu bantu bose bakoze imana twigeze kubona n'umuntu yarabangutse yakoze ibikorwa bidasanzwe yaranyarutsa kuko imana yabona buri gihe ciwe kingana iki ari kigufi nicyo gituma yitanga kubonye amashengero yararongoye hariya kubona amashuri ya bibiliya yarimwo kubona ibikorwa yakora by'uburyo bwose byo kwitanga kubona ko ari umuntu ijuru ryarizigiye yesu nashimye isoma irindi jambo hariya muri Yesaya igice cya 57 igice cya 57 kidukangura twebwe twese 57 umurongo wa mbere avuga ngo umugororotsi ariko arahereketa kandi ntawe wishyira ku mutima abubaha imana bariko barakugwaho kandi ntawe kubibanda ntawe bibaye umugororotsi akuwe mu byaha ashitse mu mahoro muri wese muri bo yagendera mu nzira igororotse ashitse avuye mu mabara. Haleluya. Yesu naabiki ibi biriko biragenda ukamenya n'ibisanzwe byagirumisha ku mutima nagomba ibintu bishire ku mutima shengero ry'Imana n'abari hirya n'abari hafi n'abari hino ibintu vyibaze ingene abagororotsi bariko baribwa banyaruka n'ingoga. Haleluya. Ongere dusome mu gitabo cyo Abatesalonike arico ndangirizamo Abatesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 13. Ariko bene data ntitugomba umuyoberwa iby'abasinziriye itiro ry'urupfu ngo mubabare ngo ntimubabare ng'abandi badafise iki ubwo twizere yuko Yesu yapfuye akazuka abariko twizere yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira ni ijambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe bazoba bakiriho dusigaye ugushitsa kuza k'umwami wacu tutazo kwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya kuko umwami wacu ubwiwe. Haleluya. Ubwiwe azoza aranguruye ijwi rirenga amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba yande inzamba y'Imana maze abasinziriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteranwa nabo mu bicu dusanganira umwami wacu mu kirere niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranishe ayo majambo
nahabwa iki. Hano tumva ubwiwe umwami azoza. Haleluya. Ndazotuma marayika Gabriel mukuru, ndazotuma marayika naka ubwiwe. Haleluya. Murabyumva? Ubwiwe yotuma marayika Gabriel yonyibagirwa. Ariko ubwiwe ntiwazogira gute? Ntiwazoza. Haleluya. Kandi wafise iki? Akoresha ikibazo, akoresha inzamba y'Imana. Inzamba y'Imana isa n'inzamba yo kw'isi. Inzamba yo kw'isi yo kumva n'abari ngaha kw'isi, ariko iyo nzamba y'Imana n'abari kuzimu bazogira bazoyumva. Haleluya. Turarindiriye umunsi, ni umunsi ukomeye, evenima ihambaye itigeze kuhaba kandi itazosubira kuhaba. Umunsi nzamba yavuze. Aba rero twitangira imbere, tubona umenga biragoye, tubone kumenga mbega bigenda gute. Imana yabonye yuko ari bo bazoza kutuja imbere igihe Yesu azobaje. Imana yishimye. Turanezerewe rero uyu mukozi w'Imana, Imana yamwakuye, nta kundi tudabyemeza. Yari umwe mu nkingi zigize ishengero ry'Ikirere. Ubonye ibikorwa yakora, nyene yitanga n'umunezero mwinshi. Imana yabonye ko yokwakwanya akaba aratwitangiye imbere. Tukaba tumushimiye, dushimira Imana yamuduhaye iminsi yakoze, tugashimira n'umuryango wiwe, tugashimira n'amashengero yakoramo, ngene Imana yahaye umwanya w'undu akayakoramo neza. Twaranezezwa no kumubona ibikorwa bikora. None Imana yo mw'ijuru yakoze ku mwana, yakoze. Haleluya. Mbega Imana yakoze. Reka nshime Imana, ariko imbere yo gushima Imana, umuntu wese yoba ataragira Imana, umuntu wese yoba apfa gukurikira abantu ariko atagira ngwemuye, twamugira inama n'umunsi agenda ategura. Haleluya. Imana ibireka kugira ngo ujya muntu yananiranye aronga uburyo bwo kwegera Imana. Yesu nabafashe. Imana nibane namwe. Dusenge Imana, tuyishimire ibikorwa yamukoresheje ibintu byinshi, ukamukoresha ibintu byinshi. Ubakisha urusengero rw'Imatana, abana abandi bose ko ari runiniya. None ubu yariko aramubwira tekaya basi ngomba ndakunda kubaka urundi runini. Urumva yarafise imigabo n'imigambi yiza yo gushishikanya agakina. Ariko Imana imushimire ivyo yakoze. Haleluya. Yesu nashimwe. Usenge Mana uru mucunguzi wacu uhoraho, Mana y'ibitangaza. Igitangaza wakoze mu isi nuko wazanye agakiza, kandi agakiza umuntu wese akakaronka. Turashima Mana imyaka wakoresheje Andre, imyaka Mana wamuhaye amagara meza, imyaka Mana yagenda akomeye,
yagenda yiyabira yagenda akomeye wari wamuhaye ubuntu mana bw'imyaka yiwe izaba imyaka mizima none mwami wakoze bisigaye hezagira y'amashengero yarimo kandi mana hezagira n'umuryango wiwe abana biwe abavukanyi n'inshuti bose umuntu wese agerageze kugira azamubone mu ijuru turashimye Imana turakengurukiye Imana amena Yesu nushimwe turavuze urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ari mu ijuru amena ega tuzokoranira turashishikara twumva ijambo dushikirizwa n'umwungere w'ubudashikama. twebwe abo twakorana na mwene data umuhisi Pastor Andrea aho tuvyumviye ingene vyagenze mu ruhande rw'umubiri twarababaye, ariko kandi ahandi aho turamenya tuti Yesu yasize kumuyegereza duca dushima urwo Yesu yaciye, kuko urwo Yesu yaciye cyangwa n'urwo Imana iciye nta muntu arumusubiriramo kandi nta wungutse. None twarashimye urwo Imana yaciye. Muri twebwe twaciye twivuganya nk'abanyakigongwe nk'uko umusabyi w'Imana Yobu yavuze hariya mu gice cya 121 ku imbere y'akaburungu yavuze ngo Imana uhoraho niwe yagavye kandi uhoraho niwe agaburuje atashima Imana. Natwe tuvuga tuti Imana niyo tugabiye umukozi w'Imana umwete ubwira ashize nk'uko bamaze kumushingira intahe, ashize amanga avuga aganira twenza atigungagunga ngo yivungire ukwiwe, yari umuntu w'amahoro. Imana rero niyo yaramutugabiye. None rero ko Imana yagaburije natwe twace dushira ibyo Imana ikoze, nibyo nagomba kuvuga kuri umukozi w'Imana. Hanyuma rero turahumurije cyangwa turaremesheje umuryango wiwe, umugenzi asize n'abana n'ababanyi. Turaremesheje ishengero yararongoye rya Ruzira na Matana, hanyuma kandi n'amashengero twakorana yose yumva ihumure. Umukozi w'Imana yagiye kuruhuka, hanyuma rero turakengurutse ibyo Imana yakoze. Imana ishimwe. Reka nsenga Imana. Mana turagushimiye ibyo wakoze, nta kindi twovuga. Turashimye turakengurutse urubandushingwa, ariko urubanduciye n'ibihunguruzwa wakoze kumuyegereza. Turagushimiye niyo nkuru nziza twumvise ko yashitse. Imana ishimwe ndasunezereza nitubyizi gutu turumva amahoro ko waje umukozi w'Imana. Turabishimiye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Twumvirize ijambo ry'umuryango.
Imana yacu nishimwe, umukozi wayo yarangije amahoro kandi akaba yatwitangiye imbere. Kubera murabona umwanya uri kurihuta, tugomba amashurwe akurikira bayashireko, turiko turaririmba amajana 219, ishurwe ry'abungere, ishurwe ry'abapasitori b'Ikiremba, ishurwe ry'abapasitori bo muri centre d'ishengero centre de Kigongwe, iryo ku Ruzira Matana, hamwe n'ishurwe rya nyina w'abana. Ayandi mashurwe turaza kuyashirira ko hepfo hariya aho tumushingura. Turirimbe amajana 219 bariko barazana ayo mashurwe. Amajana 219 mufata indirimbo zanyu. Ibyo nkora nkiri aho bizorangirira, ukura y'umukiza azorangira ineza mbikaze. Amajana 222 mbega tuzohoranira
Imana ishimwe kuri uyu munsi mukuru kandi nibaza ko twese abari hano turiko turiga tugomba dusabe rero umwungere wa kabiri kuva Igitega asenga Imana hanyuma aheje gusenga ishengero twese duce duhaguruka dusabe mugabo haze kuba umutekano ngaha duce tuja hariya epfo aho dushingura umukozi w'Imana. Kandi Yesu turanezerewe kuri uyu munsi mukuru wateguriye umusavyi wawe. Turashimiye Imana kumva intahe nziza, turashimiye Imana kubona ingene turemesheje. Urakoze uragaheza Imana. Yesu niwe watwigishije isengesho ryiza rivuga ngo Data wa twese uri mw'ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ushirako ngo ivyo ugomba bibe mw'isi nk'uko biba no mw'ijuru. Ibi ni ivyo wagombye kandi natwe turabigushimiye, turabigukengurukiye. Shishikara kuduha inkomezi no kuturemesha kuko tukiri mu mubiri udende mu kigwa mwanya umwe unaba mu nkomezi asubira agahura n'ibindi. Uremeshe uyu muryango, uremeshe ishengero ryawe. Yesu urakoze. Shishikara kubana natwe no muri bino bikorwa bigiye gushishikara, uboneke uri kumwe natwe. Mana, Baramu yavuze isengesho ryiza, yavuze ngo icoma hazopfa nk'uko abagororotsi bapfa. Iryo sengesho natwe turaryisabiye nk'uko umusazi wawe wamugiriye ubuntu akabihishurira. Urakoze, icyubahiro gihabwe wewe n'izina ryawe ryera Yesu. Amen. Nagomba nsabe abapasitori bahaguruke, ishengero muhaguruka aho muhagaze, ntihagire umuntu n'umwe ava ahari, hanyuma badufashe protokoli, dufashe abaterura, abapasitori bafashe guterura baze guterura, hanyuma turirimba amajana 171 dutekereje abadufashe guterura badufashe. Aho tuze kumva inzamba z'umwami wacu Yesu, ugacura umunsi urangiza kwira, n'abakijijwe bo mw'isi bazokoranira, hirya mw'ijuru baca uruzi.